yewe gufumbiza ifumbire fomi nuko ku mwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika bungabunga mugaburire ikiganiro gutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishyikirizwa na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Bakunzi b'ikiganiro mbungabunga nkugaburire ndabaramukije kaze mu kiganiro cuno munsi aho tuja kuganira ku bijanye n'ubudasa buri hagati y'ifumbire za fomi ugereranije n'iza kera. Kwigenekerezo rya 14 ruhuhuma 2025 ishirahamwe ry'ibikorwa kinyafrika ry'impuhwe ari ryo Ministère Africain de Compassion MAC ryaratunganije umunsi aho ryari riramutse ritumira abantu kuja kuraba ubudasa bwibonekeza ku mirima y'ibigori biri barimye, umwe bagakoresha ifumbire za fomi uyundi bagakoresha ifumbire za kera. Iyo mirima bakaba bayirimiye ku mutumba Masango ni muri komine n'intara ya Muramvya. Pasteur Exaverine Niyongeko arongoye ishirahamwe ubudasa ryarimye ivyo bigori bigakurikiranwa n'abahinga b'ishirahamwe fomi mu biringo vyo gutegura isi ndimwa, vyo gutera, kubagara bakongera bagafumbira. Aratubwira intumbero y'umunsi bise Journée Porte Ouverte n'ubudasa bwibonekeza hagati y'iyo mirima ibiri. Abashitsi twakiriye uyu munsi n'abashitsi baje kuraba umurima mwiza wa karorero watewemwo imbuto zirobanuye ugafumbirwa n'ifumbire nziza ya fomi, harimwo ubudasa bw'ifumbire ya kera n'ifumbire y'ubu ya fomi imbura na totahaza. Twashoboye gukoresha ifumbire ya fomi imbura totahaza inusu, dushobora gukoresha ifumbire ya DAP na kasere inayire za fumbire za kera. Twaciye dufata hectare turayigabura. Rero abashitsi twakiriye umunsi baje kuraba aho imirima yakozwe mu buryo bwa kijambere, ifumbewe muri aya mafumbire atandukanye, fumbire ya kera n'ifumbire ya fomi imbura totahaza, ukuntu yakoze kugira ngo umuntu wese ashinga intahe y'ivyo abona yiboneye, atumva ku matwi canke ngo bamubwire amakuru canke ngo abone amafoto gusa atishikiye ku kivi kugira ngo avyirabire, kugira ngo kandi n'abandi bose bashobora kubibona uburyo ifumbire ya fomi imbura totahaza yakoze naho yakoze n'ubugikora, abantu bavyirabire. Hama kandi babona ubudasa bw'ifumbire ya DAP kashere nayire uburyo yakoze, ingene isi tituka, hama n'ingene isi gira kanovera ku ifumbire ya fomi. Nubwo budasa twaje kuraba, hama kandi turiteze no kubona umwimbu mu budasa bw'izi fumbire zibiri. Abatumire bari bishikiye kuri uwo musozi wa Masango aharimye iyo mirima ibiri bakoresheje ifumbire zidasa. Bararonsa akanya ko gutembera muri iyo mirima bazunguruka bava ku murima wafumbijwe n'ifumbire ya kera bakitegereza, bakongera bakaja ku wundi wafumbijwe n'ifumbire za fomi. Baraheza barabona vy'ukuri aho ubudasa buhagaze nk'uko bavyivugira. Murabona nk'ivyo bakoresheje fomi, murabona nibi hari n'ibindi bakoresheje DAP, mwayibonye ubudasa. Rero fomi vy'ukuri uri kuraraba nivyo bigori vyatotse cyane kurushaho bakoresheje DAP. Ndavye hano twakoreje irya fumbire ya fomi, ndabona neza yuko isi itera ihinduka, ahubwo ahantu hahora hari irya vu ritukura ubu hatera hirabura hahinduka. Ndiko ndaraba rero imirima ibiri twakoze, umwimbu tuzokura aho twakoreje irya angere ya kera n'umwimbu uya angere ya fomi ntacyo bisa bisana na gatoya. Ndabona neza yuko harikoze irya angere ya fomi tuzokora umwimbu ushimishije. Iyi fumbire ya fomi ni ya mbere gusumbya ya kera, kuko iya kera turiko turaraba
aho uyiteye haca haguma hari ibintu by'ubugaragwa atavyatsi vyahaba ariko iyi aho umuntu ateye ndayibonye imisi mike y'umugabo usanga itotahaye hasi hose hari vyatsi. Twahakoresheje igigize irya kera turiko turaraba ibigori naho mubibona gutya nk'iki womenga kiratoshe ariko turavye nk'ibigori aho twakoreje irya engrais ya fomi nta babirisa nk'uko onye ubona bitera vyirabura ahubwo kandi uriko uraba nk'ibigori twabitereye rimwe na biriya vya ruguru bijya twateje irya engrais ya fomi iburi kurabona umenga vyeze biriko biruma bitera vyuma kandi ivyo twakoreje irya engrais ya fomi bikimeze neza bigitoshe. Ku ifumbire ya fomi murabona nk'aya mababi, murabona aya mababi, murabona ko ari amababi agifise akabomberwa kandi ibigori urabona ko ibigori bisa n'ivyeze. Mugabo iyindi fumbire urabona yuko atari co kimwe, hariho ubudasa. Ifumbire ya kera hiri hose hatera huma ahubwo ariko ku bisanzwe irya engrais ya fomi twarumvise ko irimwe ivyunyunyu hashobora kuba harimwo n'ivyunyunyu vy'umwavu w'ikirundi biragaragara ubu nta kubesha ubu turavyibonera kuko je ndiko ndaraba kabisa iya engrais ya kera irakwiye gutatugarukira no mu mirima base hakakora irya engrais ya fomi. Ndiko ndaraba aho twateje irya engrais ya fomi uruzuba naho rwahaciye hagaca nugo rubura ndabona neza yuko ntihababaye cyane ugereranije naho twateje irya engrais ya kera. Byarampaye ikigwa cyane twaragumye tuganira n'uwakurikiranye iyi mirima nyene ngaha nagiye nagenza ndakurikirana si ndumurimyi wa cyane ariko mugabo hari ibindi bintu nahatoye na jewe noshobora kuzokorerako mu gihe kiri imbere nanje. Bonye umurimo umwe baciyemo kubiri imetero amajana 5 hano amajana 5 twakabona amajana 5 yaruguru ko hari bigori vyiza kandi bateye imbuto imwe epfo bikaba bisa nabi n'ivu rikaba ryaramaze gutituka aha naho rikaba ryaramaze gufata umwanzuro wuko ari isi nziza cyane isi zize isi yirabura. Biraboneka yuko rero twavyiboneye neza ko ifumbire yatotahaza ko ari nziza cyane ubwo tugasaba yuko bayigwiza kugira ngo abene gihugu bose bayikoreshe ntihimbure abo muri make gusa n'abene gihugu batenjira muri make bashobore kwimbura. Umuyobozi ajejwe uburimyi muri fomi Cassien Kanyegeri nawe nyene yarishikiye kuraba iyo mirima aribonera ubudasa hagati yayo araheza arasigurira abaraha igituma iyo mirima idasa afatiye ku vyunyunyu bigize ifumbire za fomi hamwe n'ifumbire za kera. Ifumbire ya kera igizwe n'ivyunyunyu bitatu nibaza ko beshi babizi nirya bita azote hanyuma na phosphore na potassium ariko ifumbire ya fomi ubu gushika ubu aho ibintu bigeze ibiharuro biheruka gutangwa n'aya laboratoire yo hanze nuko ivyunyunyu bigize ifumbire ya fomi bigeze kuri 9. Ivyunyunyu rero 9 aho biri umva ko bitandukanye na bimwe bitatu. Hanyuma ikindi nuko ibigize iyo fumbire ya fomi ku bice 50 biva mu mbolera. Nkanishura ikibazo cyagiye kirabazwa ngaha muri uyu murima turimwo bati mbega ni kubera iki ibigori bizize biri muri uyu murima ushure twagendeye kuri uyu mutumba wa Masango uri ku hegitari mugabo igice cy'hegitari bakoresha ifumbire ya fomi igizwe n'aya mafumbire atatu bambe abiri no kuvuga fomi imbura na fomi totaza. Hanyuma n'ikindi gice cy'hegitari bakoresha ifumbire ya kera no kuvuga igizwe na DAP na KCR na ure. Izo KCR na DAP nizo baterana mu kubagaza bakabagaza ire. Mugabo ku ya fomi murazi ko baterana imbura bakabagaza totaza. Rero bagiye baravuga bati mbega hano kubera iki hariya tubona ibigori menga birabenje isuka menga ikiraseruka aha naho bakabona isi yirabura ibigori vyirabura kandi byose byarimiwe hamwe bigategwa na bamwe bigategwa umwanya umwe umunsi umwe imbuto akaba ari imwe ariko ubwo budasa buvuye kuki nivyo nyene bibigize kuko ijya mbolera mwe navuga ko bifise 50% bigize engrais ifumbire ya fomi biva mu mbolera bituma iyisi izana imiheha. Iyo miheha
niyo rero ikigumya y'amazi. Y'amazi yamvura iguye, amazi amwe acafatwa na ya miheha. Ayana cyayibandaniza kuduza urugero rwa ya masuruse dufise bimwe bita mu kinofunofu na phréatique. Yayandagumye rero hahandi ni nka reservoir. Kandi niho na za fumbire zindi zitarakora zigumirizwa. Nukuvuga rero imizi ica yiyagura. Igaca iraca muri iyo miheha ivoma uko ishatse. Cyagihe rero rwa ruzuba. Bavuze kwa mayinga 3. Hajya gwakubita hamwe bashira ya fumbire ya kera. Ibi byo byariko birivomera muri ya miheha. Murumva rero nta cyabo bifata ngo ruzuba ngo rukora bikorago. Kandi nimagireranire. Murana ibigori ingene bisa. Bavuze hajya bigomba kwera nibihetse murabona ntibingana. Nukuvuga bya vyunyunyu. Ntibiri muri ibi bigori gusa. Biri no muri iki kigori. Nukuvuga nje ngira aho sinda cibagire. Nihagera gusoroma. Ibigori bamenye yuko bakabija kubita handi uzoba bagiye guta ibindi vyunyunyu vyarimo. Nuvuga yuko umuhinga wavyo ibaramenye ingena bihinguramwo bikabiyina imborera zo gukoresha azobagarukanye ivyunyunyu yagira bimujana. Kuvya vyunyunyu biba birimwo indani. N'ikigori urumva kirimo ivyunyunyu vyinshi nawe ukiriyuriye vyunyunyu vyinshi. Uko gitagase ni kuzotagata. Nikuzogira amagara meza. Nukuvuga rero icyo tubasaba mwebwe muriko muragira ubu murima w'akarorero tubasabe no mu gusoroma muzobisorome mutandukanije. Turakeneye kumenya ubu budasa icyo buzovyara bw'ubudasa bw'umwimbu. Fomi totahaza ntititura iratotahaza. Ifumbire y'akarorero. Turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'ikizungu gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa aborozi nabo none ubu basigaye baronka n'isoko bashoreramwe amase y'ibitungwa vyabo kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Ifumbire y'akarorero. Ubwo umurimyi canke koperative yateguye neza itongo ryiwe akarikingira nk'uko tubona agashiramo yashwa ndimo igwanye mu rurazi agataka kazana imbuto nziza irobanuye agakurikiza impanuro z'abagoronome agatera neza ku murongo agakurikiza kubagara kugihe ntihazemwe ivyatsi kugwanya za nkukura kugwanya ingwara hanyuma agakoresha ya fumbire ya fomi neza ku rugero no ku mwanya vy'ukuri ntiyo kwimbura abari bavyumvise mu bambere murabona ko bakurikiye impanuro kandi turaryohewe ko dukurikiwe kuko umufundi w'indimo wo muri iyi BPA muramvya kuri uyu mutumba wa Masango bena wa mufasoni yari karavuga wa mupasiteri nyene w'umurima tubona ko ari bagoronome badukurikiye bashobora kuja kwigisha ahandi kubera ingene babikurikiye baza bafise ivyo baranga twavuze tutirera ibivugwa mu mpapuro reka tubirabire ku rubuga nibire twaje kuraba nibaza ko rero akeza karivuga nibaza ko ata bintu vyinshi vyo guhogora kandi benshi babivuze kugira bashike kuri iyo ntambwe ishimishije kuvyerekeye umwimbu. Pasteur Niyungeko Exaverine avuga ko ari ukubera bashize mu ngiro inyigisho bahawe n'abahinga bishira hamwe fomi zerekeye ubuhinga n'ingero zibereye bafatira ko kugira umwimbu be mwiza kurusha uko bahora bimbura. Twari dusanzwe dufumbera tudatahura mbega urugero twokoresha mu gufumbera n'ugwahe mbega twogombora ifumbire izahe tukihenda tugafa kugombora cyangwa ugasanga dupfuye kubigira uko tuvyumva kuko atanyigisho zari zihari. Nagira ndababwire yuko kugira ngo turime ibi twahereye ku nyigisho zitwereka neza ingene twobikora kuko umwigisha amaze kutwigisha twaciye tuja natwe kubishira mu bikorwa. Twarigishijwe kubijanye na hectare mbere duhereye kuri arimo uko twoyifumbera na hectare ingene twoyifumbera. Kuri hectare rero twarigishijwe
kuri uyu mwavu wa fomimbura na totahaza kuri fomimbura kuri hegitare ni ibiro 270 nibyo bikora kuri hegitare. Hama iyi totahaza tugaca dukoresha ibiro 100 kuri hegitare. Rero inusu ikikorwa n'ibiro 135 vya fomimbura 135. Hama iyi totahaza nayo mu nusu duca dukoresha ibiro 50 tukabikoresha inshuro zibiri. Umwanya wa mbere wo kubagara tugashira kwa gafumbere gakeyi iyo totahaza ako gafumbere tugakakoresha dufashe urushi tukarukoresha ku bigori 6 canke 7 kubera haba agafumbere ka kabiri. Hama kandi n'ifumbere yo gufurira nayo nyene tugaheza tukagira kwa kundi twarize inyungu zituma twobikora no mu gihe ikigori coba carose gafumbere ya mbere kikabone kumenga ni ciza aho umuntu yiyumvira ko yobirekerana gutyo. Twarigishijwe ko burya bwiza naho gihagurutse neza kirakeneye kajya gafumbere ka kabiri kugira ngo kigire umutumba ukomeye no mu gihe umuyaga uje ntuhite ugihungabanya. Ukurima, ukorora, ugufumbira si teoloji. Ntibavugishwa ibintu vy'indimi ntubikura muri Matayo muri Zaburi mu gusubira mu vyagezwe. Uhamagara abavyigiye abafundi abagoronoma bajejwe ivy'indimo uguca imikobeko ugutandukanya ifumbire ingene ifumbirwa ku rugezo rwayo sindirimbo samakorasi. Uhamagara abavyigiye. Rero twebwe turahamagara abo muri fomi igisha bano ba pastori. Turakeneye ko ubu pastori umu bishop umu apotre umu Kristo umumama azovuga ubutumwa bwiza agashirako kandi agakora. Turavuga tutubu rero umuntu asenga akora senga kandi turi kumwe twese birashoboka. Rero kano gatasi turashimiye Imana kuko ubu murabona rero ivyo twigiye mwa ya masare atandukanye bakabigisha fomi twarasavye bano bafundi. Ubu turakeneye ko tuduga rero ku mirima hariya nyene turimira vya bigori ya miceri bwabwishaza habe rero ukuvyigisha abantu. Niyo mpamvu ubona rero turi hano iyo atabizuba ngo habe ukuduciramo. Murabona ingene ibi bintu biri. Murabona namwe ubu turi ahantu umuntu avuga ko ari ikibira c'ibigori aho umuntu avuga ati nserukira hehe nca hehe ndarengana. Ukabona yuko umupastori ishengero akavuga ubutumwa bwiza ariko aravuga ubutumwa bwo gukora. Buro tugatandukanya no mwishengero. Ubu rero turakeneye ko tujayo tukavuga ubutumwa bwo kwihana ivyaha, ubutumwa bwo gukora ibikorwa vyiza, ubutumwa bwo kubaha indongozi, gusonera abantu, ukubaha Imana. Hakaba kandi ubutumwa bwiza rero bwo gukoresha amaboko yacu nka Pawulo. Aha rero ijambo umuntu avuga ati Imana ihezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Iki ni kimenyamenya rero. Ngibi rero ingene Imana ihezagira ibikorwa vy'umuntu akoze. Inyifato canke ingendo ya bwa butumwa bwo gucakira ubutunzi utakoze. Imigisha utarima ugacakira gutera imbere uzinze amaboko. Twarabisozerereye muri make. Abari bitavye ugo rubanza bamaze kumva no gutahura ubudasa buri muri iyo mirimo ibiri y'ibigori barashikirije igisabo ko ifumbire ya fomi totahaza ari nkenerwa cane ku gitegwa no mu gutuma isi ndimwa igumana kanovera ko yosubira kugwizwa bakayironka. Eka n'abahinga ba fomi bakabandanya babafasha muri za nyigisho zituma bagwiza umwimbu ku rugero rushimishije. Zikiza angere zaza ari zitatu. Tugiye no kwandikisha muri posta cyangwa muri kopeke batwandikira ku butike uko nyene zari totahaza nabagara na imbura. Ariko mu nyuma iyo totahaza twarayibuze turahigiye yagiye kugati kugaheruka wandikije totahaza mugabo ugiye gutora aho batanga angre ukabona baguhaye ijyayire. None totahaza yagiye twara dukwiye ko ijya totahaza
yogwizwa cyane ikagwizwa tukayikoresha nkuko twara tuyikoresha mu ndimo kuva na kera. Nuko umwavu ugwizwa iyi totahaza wumva tukayironka ku rugero rwo hejuru. Nariko ndasaba se Barundi ko yodufasha cyane kubera iyi fumbire yarigeze kuba tuyigombora mu nyuma turayibura. Nubu twayironse kubera fomi ije kutwigisha ikazi yizaniye. Ugiye kuyigombora ntayuronka, tugiye kugombora twe ntayo turonka. Rero twari dukeneye yuko yoboneka igwiriye kandi n'umwavu kagwizwa ku rugero rwo hejuru, abene gihugu bakaronka ifumbire batiriwe baratonda imirongo ngo batakaza umwanya, kuko utonda ifumbire uratakaza umwanya ugasanga ninge nigwizwe cyane mu ntara zitandukanye haboneke uruganda rwa fomi. Imana ibahezagire. Rero turahaje ngaha nyambere nkivyabona abashingira intaha ifumbire ya totahaza kwari yukuri. Rero turifuza yuko iyi fumbire igaruka itegwa intege, irakora cyane, iraha akanovera isi. Ubiravye ngaha hantu iyi si ngaha irazize, irirabura. Ifumbire bita ya totahaza uyiravye ahantu iciye isi ziratandukanye. Imwe iri inzobe canke mvuga ko icekutse iserutse, iyindi irazize cyane ifise agafyiri keza. Uce yubona ivyatsi vyaho kandi biratandukanye. Rero turatera kamo leta ifumbire ya totahaza iyigarukane. Zino nganda fomi ukukuntu iriko iritanga, ukukuntu igwiza umwimbu, igwiza umwavu, kandi twaranabibonye cyane natwe twahabonye ingene fomi itandukanya. Ikindi naco twanashimiye fomi nukivuga ati ibintu tubikora twebwe nka marketing, ati twifuza ko muri iyi myaka iza uyu mwavu uhingurwa ugenda uhera isi ibe nkambere. Rero twebwe turashima rero fomi. Benshi hari guza wumva ngo nurudandazwa namba, iyo umaze kumva izi nyigisho zabo ntibashiramwo namba ukudandaza, kandi bo baratanze umwanya ati iyi vision shasha twoyishikako umwavu mvaruganda utagikoreshwa. Hama ico twosaba bene gihugu rero nuko borabira karorero kuri make. Turaza abantu bamwe cavuga ngo urya ngo ntidusangiye ukwemera, yabivuze neza uba utwara make ati bivyo turiko turakora ntibiraba idini, ntibiraba ishengero, biraba iterambere. Rero murazi yuko umukuru w'igihugu yavuze ko ari umuhizi mu iterambere. Make nawe yaciye ifata ivuga ati natwebwe turabahizi mu iterambere. Ubu dusaba umwene gihugu wese guhera kuri serugo, kuko ari banye n'urugo, guhera kuri nyumba 10 kudugo mukuru w'umutumba, eka mbere nasimvye mukuru w'agacimbiri na mustanteri, bose babahize mu iterambere. Umwe wese abone yuko iyi mbono kazoza y'Uburundi bwifashe muri 2040, Uburundi bwibuteye imbere 2060, ndetse zobushikako twibaza ngo reka make ni ngo izobikora, ngo reka abana kabazobikora. Umwe wese abone yuko ari we ntango n'iherezo y'imbona kazoza, kuko twese ni byiza ko tujana kuri wa murongo turongowe na nyene icibahiro mu gihugu cacu c'u Burundi. Ikiganiro c'uyu munsi mbungabunga nkugaburire aha niho kigarukiye. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire fomi, nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara kw'isoko, n'abisumamwo bagasumiraho bisubika. Bungabunga nkugaburire. Bungabunga nkugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'u Burundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu, uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera, uciye amasinde ucuca ibigega.